ndabona cyane uriko irakora ibikomeye jewe narafise umwana ubuye asa n'uwakize ubu biramugahuye biramutwaye mugabo ndazi ko aza kwigaruka kubera ubu arafise ubwenge arazi niyaje ntaza hatazi Yesu ashimwe abishimira rero cyane ariko arakora hatarongo ndamushimira cyane amen aja niyava mugabo bariko arashima Imana ko yagarukanye ubwenge ashobora kwijana akigarukana Imana iriko irakora Yesu nashimye cyane Yesu ashimwe cyane muntiza amashi dukomere Imana nanje navyutse nza ngaha nari narifuje kuza mu masengesho ngaha sinaronka akanya ariko uno munsi ejo nari niyumviriye ingene nzohaza sinari bwatore inyishu yavyo camvuga ntivyo ari vyo vyose ivyo nari gukora vyose nari mfise akazi nari kujako n'urubanza nari kujako ntindabihevye nca ndaza maze gushika ngaha rero nafashijwe mw'ijambo ry'Imana ryose ryavuzwe numvise ndiko nditora ntangura kumva imisonga ngaha irahera mu nyuma fatwa n'uwo mu Rubavu umukozi w'Imana aza kunsengera hanyuma numva byose biraheze kandi numva mfise umunezero kuko nari naje mfise umubabaro n'agahinda ku mutima rero niho bavuze ngo abadayimoni n'abarozi bakuboshe ngo amaguru yawe ngo barakurekuye nanje nahora ngwaye amaguru ngwaye amaguru ariko hari abakozi b'Imana bari bambwiye ko ari ibyo banteze rero ndashima Imana ko numva meze neza muri aka kanya Haleluya ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mubanze mumpera amashyi umwungere wacu yaje hageze haleluya jawe kintu bitumye amagara nganshinga intahe mu nda ya mama na papa twari dusigaye turi abana babiri mwene wacu mukuru wanje hari haheze imyaka 10 tutavugana ndamutelefona ngwaye ndushe nkaca numva umutwe ntangwe kumererwa nabi bikanga bose nkabura amahoro nari narahinduye kate simu ubu rero ejo no numva telefona mbwira ati mwana wa mama tunagukoreye byose umva barire ni satani yaguciriyemo ntibizongera n'umuntu yarumurozi kandanda yari umugabo ya mu Tanzania yakoreshwa n'abafrimaso muri Tanzania yakoreshwa n'umugabo wiwe kuva amaze imyaka 3 mu bitaro nta muntu ntibigira amanyora ko nta rukagigira ati ko nzosubira kwa mutima ariko banciye amaguru yose ariko cyo yarantelefone ambwira ati mwana wa mama reka dusubirane uko twamye tube bazima dufatane mu nda ramukomera amashyi umwungere wacu yaje hageze yambwiye ko ari kuja no gukitwa akaone moko amashi menshi yari yaramugaye amaguru yaramugaye mwene wabo yaramuhevye none aragarutse kandi agiye gukizwa tuduze icubahiro cy'Umwami haleluya 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 nanje mpagurukijwe no gushima Imana nari mfise umutwaro wari ntagasuzuguro kuri jewe pastori hagiye tutasha tugira ati Imana bakure ko agasuzuguro nama natinze muganga nkabona uwo mutwaro ntuhera muganga shima Imana ko nakiri iryo jambo nkaguma ndagizera nubwo byateze ubu Imana uwo mutwaro wari ntagasuzuguro imbere yanjye arawunkuye ko Imana imwongera amavuta amen abari bakiri mu gasuzuguro karangira uyu munsi mu izina rya Yesu haleluya nanje ntagaje nkahashima Imana kubwiza Imana yankoreye harabaye igihe kimwe baransengera abantu bo kw'iradiyo ntabo narinzi numva bavuze ati wa mama ufise ikibazo c'abana uremerewe urushe nuduze ikiganza aho nyene tugusengere baransengera baca bambwira ngo umugabo wawe ntakizizwe ariko agiye gukizwa vuba ibyo narabishimiye Imana hajya ndavuga ati Imana icyonyereka abo bantu aho basengera nanje nogenda nkaza nifatanya nabo
niho hagera igihe numva ijwi rivuga ngo nkorera. Ndabaza Imana ati nkora iki? Uhaguruka unkorere ugende kuri peresereza. Tinone gamana kare ko nagenda mfise ico ntwara, none ubu notwara iki? Ugenda muzare yindwi ngo hariho umumama ngafise utamugwazije ukora igikorwa c'Imana ngo hama ntabara abana bawe. Nkaba mfise abana 6 batiga, bose ndababona uko nyene Satani yarabatwaye akayombekera. Niho haba ku munsi wa kabiri ngiye gufatiriza mu muntu, kubera nagenda gukora ico gikorwa nkamezurira abantu hama nkabasengera ngataha. Niho nahura n'abakozi b'Imana bo ngaha nabo nyene duca duhurira kuri ico gikorwa, baca bambwira ati mama wowe ufise umutwaro w'abana, ti urazobazana ku munsi wa gatanu. Mugabo umukobwa umwe w'ivura yandahiye ti mama nubwo wondasa simva ngaha. Jewe rero naciye muri vyinshi, nkora imirimo y'Imana, nkaba n'umuririmbyi kw'ishengero. Haragera igihe nduga umudugo nkabwira Imana ati Mana ati numva ndushe, umuryango w'umugabo waranyanse, barankorera ikibi mu muryango w'umugabo, ndatora aho basize mu ngundu y'igitoki, nkumva ijwi rivuga ngo ni jewe Uhoraho nze kugutabara, aha kurya n'ukunwa n'ukwambara ni ku buntu bw'Imana. Ariko ndashima igikorwa Imana inkoreye kano kanya n'isaha, kandi ngakengurukira abakozi bo ngaha baze banyiteho bambe hafi kuri uwo mutwaro w'abana. Nkabavuze ati umwami ahabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Nanje mpagaze hano nshimira Imana mu mitwaro 3 nari nanditse, kumwe imaze kunyishura. None mumfashe dukomere Imana amashyi, mwongere mumfashe dukomere Imana. Amen. Izina rya Yesu ryagiye barashitse Imana, ndatura imitwaro yazanye ndayitira Imana, nishikisanga Imana ndabona imitwaro yose nazaye Imana yinkijije, nashe nize nashe nizeye ubwo Uhoraho byasabye Imana byose igiye kubinkorera nyuma y'indwi 2 kw'izina rya Yesu. Ariko ndashimira Imana yankijije amashetani, ibintu byose byari muri jewe, impaye imbaraga nahanye ku izina rya Yesu. Nanje nshatse gushima Imana mu by'ukuri, naje ngaha numva ndemerutse ibibazo kandi nzakamurusha na safi ndavuga ati Imana ufashe dukuri biba byose ibishurwe. Hari umutwaro wa mbere wo mwibanga Imana yawe yishuye nabibonye mugombera amashimana. Sije naje je naje ukugutwi kutumva, ariko ubu ndumva ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. N'amatwi yakize ubarumva yajatumba, dukomera amashyi Umwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Reka mumfashe tubanze dukomera amashyi umubyeyi wacu. Hari igitumye mvuze uko naheruka ngaha cya gihe hari wa mukozi w'Imana Kirisi, nafashe nge no kuvuga ikonje itariki 5 naciye nduga, hari icyo yari yansengeye kandi cyari cyakoretse. Amina. Narize ko nshingura intaye kuri nyamunsi mugati byakunze. Icyo kirashimira Imana rero ni yuko nagize urugendo rwiza, gusa ngeze ruguru nasanze bagwaye, muganya ndamenyesha mwarimu wacu Olivier, marambira turambwira ko uri kubiragenda, nagomba kumubwira ko umutwaro yasengeye Imana yabikoze. Rero icyo ngomba gushimira Imana ni yuko wari umutwaro wari umaze nk'imyaka 6 ntango y'akazi, acahabaho kudazuzwa imishahara, inshyamba muri abo inshyamba iyo myaka yose. Nibuka umukozi w'Imana ye karavuga ati hari abagiye kuronka nukuvuga gushyirwa hejuru, nabayemwo muri abo, kandi muri benshi dukorana, ni ukuvuga ngira twari nkabane gusa. Nshanibuka ko ariko Imana
umukozi w'Imana yatubwira yibuka ni karansengera ari hajya mu cyumba icyo nshimira Imana kandi ni yuko yavuze ati Mana nibabikora icacumi cyayo nzoyatanga. Ndashima Imana kuko naduze nayatanze kubera ari kubikwa kuri nyamusi ariko naduze nasize mu ibahasha ndazi ko Imana yaramaze kubikora. Rero sinovuga ngo imitwaro yaraheze ruguru ndafise ubugwaye ariko si cyane niko nasenga mukomeze kumusengera nzokumva impamvu nziza n'ukuri Imana ibahezagire. Murakoze Ewe nashitse aha ini Bujumbura ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi kwayo, hanyuma naraciye kwa muganga mu mpande zose barangira examen general barabura indwara ngwaye. Babuze indwara ngwaye urumva ko bikomeye cyane. Naciye ndo umukozi awo ngaha emwe nawe nyene Imana imugirire neza n'ukuri ndamushimiye. Acanyereka inzira aranyobora aranzana aranshikana ngaha ndaguma ngwaye buke ariko ubundi zigiye ko nakize. Nicyo gituma nari mpagaze ngaha nshima Imana ishimwe mu mpera amashimana. Ashimwe Yesu Kristo ashimwe. Amen. Jena ndashima Imana ko Imana yamenyesheje Yesu Kristo, kandi ndashima Imana ko Imana yamaze kumenyesha umutwaro icari cyo ko sinarinze umutwaro ivyo ari byo. Rero shima Imana ko Imana yankijije aha amaze guhura n'ibintu byinshi by'ingwara nkaza ndikiziga ngaha bakansengera nkakira. Rero igitangaza cagiye kumva ko no munsi nshitse ngaha umukozi w'Imana yasenze kabisa numva yuko bifashije ko naringwaye cyane numva menga afise intege nke numva mu mutwe bitameze neza ariko ubu numva nakize Imana cyabicubahira. Amen. Naco shima Imana ndashima Imana ko Imana iguma izigamira abana banje nubwo nguma nca mu ntambara ariko Imana ikaguma ibanzigamira kuko irabazi kandi izi n'amazina yabo. Imana yacu abicubahiro kandi ashima n'umwungere kuko aguma mba hafi asengera. Oje mpuye n'akantu gato nca numvira ko ari byo kwa muganga mugakambira ati ivyo n'amadayimoni kandi by'ukuri bikaba byo ugasanga n'amadayimoni haza bakasengera akira. Imana ihabwe icubahiro kandi mu mpera amashi cyane. Imana ishishikara kumugirira neza. Murazi ko ariko aragwana n'abadayimoni. Uyu ni Abdul muramuzi. Ejo bundi twaragwanye n'abadayimoni nyene bariko barashobora kumugira nabi ku buryo yararyamye asanga mu ijoro inda yose bayiciye kwindasago n'amaraso aratemba. Ibirasago batemaguye mu gatono hano mu mpande zose, impuzu yose yuzuye amaraso. Uwo mwanya rero yaciye atakaza ubwenge aba nk'umusazi yiruka mu gisagara. Ariko murabe igitangaza c'Imana, umuntu atagira ubwenge yavuye muhira azi ko agiye mu kinama ariko Imana imukatishiriza hano ku rusengero. Batari gitangaza gikomeye cyane. Nta bwenge afise, ageze hano avugana n'umukozi w'Imana acamubwira ibintu bitabaho. Bakivugana acavuga ngo hiyo modoka iri mu kiyaga. Ati yafashwe kwera. Twatanguye kumusengera turi abantu, twari abantu nk'abangahe? Twari 8. Twarafashe nk'isaha 2. Abantu 8 nk'isaha 2. Ariko arabohoka abadayimoni baratsindwa kabisa barasezera turamuniganira. Inyuma yaho aravuga ngo nabona abantu baguma bantwara mu kiyaga bakwega banjana ngo ariko nkabona abandi bariko baramwega ngo singere. Amen. Ko barabakozi b'Imana bariko barasenga kandi twarangije abadayimoni batsinzwe. Ubu ni muzima dukomera amasho mwami Yesu.
nashimwe birakubereye 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 Yesu we niwakira amashimwe Yesu nashimwe jewe n'ukuri ndanezerewe sinumva n'ukuntu nobivuga jewe nahaje ngaha kuva mu kwezi kw'indwi nazanye umutwaro w'iwanje nzana n'umutwaro w'abana banje batandatu muri uwo umutwaro w'iwanje rero pasiteri yarawusengeye hari kuwa kabiri igihe haramaze iminsi adakora ni ukuri jewe umutwaro n'uwo mwibanga warishyuwe ndashimira Imana ko uwo mutwaro wanje wishyuwe niyo mpamvu mpagaze ngaho arashimira Imana kubera uwo mutwaro wanje wo mwibanga wishyuye muhongera nkashimira Imana muri abana banje batandatu bari barabarotse ubwenge bwose buragenda nta n'ikintu na kimwe bari bazi mu ishuri umwana wa kabiri yarageze mu wa gatanu yaragiwe gatatu yageze mu wa gatanu azi vyose azi gusoma azi kwandika mugabo rero akagenda kwandika igifaransa n'ikirundi n'ibiharo byose ugasanga yabicanye ushikaho naho n'izina atamenya nukuri ndashimira Imana ubu wa mwana naramusize muri kora ndamuzane ngaha hano hariho bariko baramukurikirana ejo baraje baje kuntoza amahera barambwira ati nukuri ahantu wagiye ugumeho ntuveho umwana hari ikiriko kirahinduka nukuri ndashimira Imana yari yanabaye ikamba hafi ikantabara uwo mwana wanje nukuri yambabaza kubona nukuri yarazi gusoma hanyuma mu nyuma bikanga nukuri je ndashimira Imana nukuri ku bintu yakoze muhongera ngashimira abakozi bo ngaha nukuri baritaho abantu amavuta mwasiri ongera Imana ikumibasira kayandi nukuri ndabashimira naho nakagendeye nta rukundo nabonye nk'uko abakozi bo ngaha nje gutanga uwo mutwaro nasengewe n'abakozi batandatu nukuri napfuye ngaha mbonye ikiganza c'Imana ndashima Imana rero yakoze ibyo bintu burya nari gushinga intahe kuwa gatanu nari naje nabuze ati jewe kuwo mutwaro wo mwibanga nukuri sinogenda imbokoboko rero ndashimira Imana nukuri yafashije ibyo bintu mwongera ngashima kubera abo bana batanu uwo agera kabiri baramugaburiye inyama z'abantu kugeza isaha nta nyama arya ndasabye nukuri uwo mwana nongere nzomuzana azocazirya uwo munsi rero nkaba nshima abumvise ugushima kwanje bakomereye amashimana uzomuzane mu gatondo uhita usuma inyama zohita zirya ubunyene Haleluya. 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 Yena ndashima Imana nibaye ryambenda mu masengesho yo gukarako byatumwe nuko guhera kwa gatatu je nari ngwaye namenetse umutwe biranga ko ushobora guhira ndamira imiti biranga ndasubira ndamira iyindi biranga yanandikira umukozi w'Imana ndavuga ati je numva merewe nabi numva menetse umutwe wase guhera Yesu yibagiye ko yabonye na message namwandikiye hama mbona aranyishuye ambajije ngo mva bimeze gute ndavuga ati urumva n'imitende hama je ntabananya nsenga mugabo ndongera amira na nyamiti rero natuze mu gatondo uyu munsi numva meze neza umutwe waheze atanu namwe numva mbabara na gripe yaheze numva mbabara imbavu cyambuga ni reka ngende gusenga nze kugenda no gushima Imana Yesu abahezagi amashimeshi kumwana Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi ndashimira Imana cyane kuba inshoboje kuba mpagaze ngaha haleluya jewe abakozi b'Imana Pasteur Joseph hamwe na Pasteur Adere baransengeye muri 2018 nkiva mu idini ya Kisilamu haleluya bansengera nari nimirije guheba ishure kuko nari nabaye umusazi bari bandoze kuko nahora mu Buyenzi sinzi ko bampoye kuko nabitora mu ishure sinzi ko narahiza aho kuri Foreyami haleluya maze kuvayo narapfuyeyo kuko
mbere yuko nja muri isilamu nahoze ndi umukizwa, ariko sinzi ko ari inkoni y'Imana yashatse kugarukana mu ngoro yayo, sinabizi, ariko icyo nzi cyo nuko Yesu ankunda. Haleluya. None abakozi b'Imana, Imana yarabakoresheje baransengera, ibyo bisazi birakira. Haleluya. Ndavyibuka bansengeye hariya mu biro by'abakozi b'Imana ari babiri, ndakira, nahora nambara n'amarori, burya hasi nambara amarori narakize byose, nari naragerageje barojante, nari naragiye gutora imiti birabananira ko nkira, naho mu Kigobe hajya inyuma y'irya sitasiyo hari ahantu bavurira mu mutwe, byari byarabananiye kumvura, nari nimirije nyene kwitegurira ubusazi. Haleluya. Narashobora kugenda. Haleluya. Ubusazi bwanje bwaraduka ku madogere, kuko nashobora kugunga ikintu ndiko ndagenda, ngira hari hasigaye gato gusa nkaja gutora ibicupacu. Haleluya. None barakoze baransengeye, ndashima Imana, nari nimirije guheba ishure, ariko baciye bampanura ati ningende kwiga nzokwiga, kuko nahora niga ruguru ngo bizogenda neza, ariko kubera ntari bwizere rwose byarangora, ariko ndashima Imana ko yiyerekanye. None narakize, maze gukira amashure ngiyo narabitoye, hama mpagurukijwe ahanini no gukenguruka ukuntu yanshoboje gutora ikibazo cya leta. Yabikoze by'ukuri, narakoze ikibazo cya leta ndonka 73.4%, baca bafatira ku 68. Urumva bwa bwenge bwaragarutse mw'Isanga. Haleluya. Mu by'ukuri Imana ibahezagira, abakozi b'Imana bo ngaha barahezagiwe, kandi Imana izobafasha. Gatoya guheraheza barampaye impanuro, ariko maze kuva ngaha, kuko niga muri interna, jewe natekerewe impanuro n'abakozi b'Imana batandukanye, barambwiye bati genda uzurasoma ijambo. Nagomba ndamubwire jewe nafashijwe n'ibintu bitatu. Nari muri interna, bandekeye bambwira bati genda uzurasoma ijambo ry'Imana, Bibiliya cyane, uhereye muri Yohana ubandanye, ikirenze icyo wongere usenge, ifatanije no kwirinda icyaha ubibemwo. Mu by'ukuri bantu b'Imana, abarozi baragerageje baragwana uko bashoboye, naryama mw'ijoro inzoka zikaza kunyizingirako, ariko nkazikurako nkazita. Haleluya. Ibyo byose kwari kubyapa ukuntu nanjye nari nahagurutse ndasenga. Nta mukozi w'Imana nari nisigiye ngo aca nsengera, ariko narabaye muri ubwo buzima bwo gukunda ijambo, gusenga no kwirinda icyaha, bica birantabara abantu b'Imana. N'uwo mukozi w'Imana nawe nyene nk'uko nawe yahoze mu idini, nagomba ndamubwire yuko, haleluya, abarozi ntibicaye, n'ibindi bazobikora, kimwe gusa nawe nyene yiyegure, yambare Kristo. Kristo ni bazoca yikorera. Imana ibahezagire. Umvise mugenza we mwari kumwe ibyatumye atsindana ibintu bitatu agutekereye nawe, wabyumvise? Amashi ku Mwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Ande magaze ngashimira Imana cyane. Shimira n'umukozi w'Imana Pasiteri wacu, ndamushimiye cyane rwose. Je nafashwe hirya y'ejo ngwara mu ijoro, ndameneka umutwe cyane, ngira n'ibisonga byinshi mu mutwe, birafatana no mu nda, bifatana n'amaguru, amaguru araribwa rwose. Mu ijoro nandikira Pasiteri mesaje, arambaza ingene ndwaye, ndamubarira. Hama mugabo mu gatondo aho naje gusenga, barampamagara ku kazi ati hari ikintu utegereza kuza gukora imbere yuko nari nsanzwe ndi no mu gakonje, mugabo arakuza kubanza kuza gusenga kugira ngo umwungere wacu ansengere. Nca ndagenda ndumva ndasenga, ngira none yaramfashije mu ibanga,
hama nanje ndadisengera mw'ijoro ndumva ejo mu gatondo nshoboye kugira ngende ncanagenda ku kazi ndakora icyo ntegerezwa gukora mugabo biranka ko mbandanya mu masaa sita nca ndaremba rwose bigaruka kwa kundi nca ndataha nahamagara umugore wanje aza kuntahana ati sindagutahana murangija kugisha ama exame nca ndagenda kugisha ama exame ngiye kugisha ama exame baramarariya barabura baraba ibyandiko ibi byose batugura birabura mugabo arambwira ati barerekana ko nshobora kuba mbuze amaraso mu mubiri barerekana ko mfise ikintu kiriko kirarwana mu mubiri wanje mubwo ibindi byose babivuze ati tubona rero ikintu abasoda bawe bariko bararwana naco kuko nanje nari ndemvye nafise imisonga narashuha narababara sinumva naje ico ngwaye n'umutware wanje araja mu bibazo gushaka nambona yiyumvira ati none je simbona ikintu kindi noshobora kuvura mugabo aranyandikira umuti araja kugura iyo miti banyandikiye hama agiye kuyingurira arayizana mugabo ayizanye mukurindira ko ashikira kanasubira pasiteri ndamutelefona pasiteri arambwira ati gerageza uze tugusengere arambwira ndariye umutware wanje agaruka aca nzana kw'ishengero aca arambwira ati nca ndondera abandi tugusenge ati bishobora kuba ari nk'imujyana kwa pasi aca ndaguma ngaho mugabo ngumye aho nca ndagenda mu cumba bicara ndumvirize ntahe hariho intahe yari yabaye y'umwana yavuga mu apotre wo muri Mutakura avuga ingene yisize amavuta mu apotre yasengeye nawe agaca asengera umwana agaca amukuramo amadayimoni ndavuga nti nanje nk'ubu nokuriho amavuta ya pasiteri usanga nanje ndisengeye hama ndahamagara umwana wanje mutoyi ni umuhungu mutoyi w'imyaka 7 ndamuhamagara turaja mu gitanda turabanza turumviriza iyo ntara ca rero ntadapfukama hasi pfukamye hasi ntandasenga ndafata mu mutwe no mu nda kuko niho numva mbabaje cane nawe carafata mu mutwe no mu nda nkambabara nyene turasenga hama turashimira Imana dushimira Imana babanzaniye uwo munsi navuga nti je nta muti ufata ntibanza mundindire mw'ijoro niho numva ndagira iyashu nyinshi cane n'amashuka njyamyemwo yose aratota mu gatondo navyutse nakize Imana yabicyubahiro aha Imana ishimwe Haleluya ongera Mana mashi nanjye numvise ijwi rimwe rimbwira ati haguruka ushime Imana kuko Imana yarakoze ku bijanye na karya kabuto nakagendana mu isakoshi mu kazi nkora ka misi yose Mungu twabanaza kubwira abakoresha ngo ngorozi ngo yabahaye kugira azagume ku kazi ico narengeye gushima Imana nuko abakoresha babonye ibisanzwe kandi nta nico vyabatwaye nagumye ku kazi nk'uko bisanzwe n'ubu tuvanye neza n'amahoro cyo shima Imana nuko yamumara amaje baca birukana we ngoma ku kazi cyo shimira Imana nuko yantabaye ku bijanye n'ubwo rubuto Imana yahabwa icubahiro Imana yarankijije muri no misi ya vuba ukuguru nari ngwaye kwari kwamfashe mu kwa kane gushika mu ndwi iheze ntikwari bwakire kwafashe kuvyimbye ndagenda kwa muganga bagatangura bakabura indwara hanyuma mu nyuma barayitora mugabo baranira kuvura bambwira ngo ni indwara ikomeye nari nabivuze ngo yari tromboze de vene profonde hanyuma rero ndaguma ndivuza biranka ko nkira mugabo ndaza ngaha nibuka umuntu wa mbere yatanguye gusengera yari Eric uwo munsi narabonye agahengwe narayisinzire ko kwaranja kukaka umuriro mwinshi ukuguru kose hanyuma ndakomeza nzabansengera haragera igihe rero dogiteri anyandikira ngo ningure bado kontansiyo ibintu ngo bambara mu maguru ngo nzovyambara imyaka 2 ngo kubera ngo ni indwara ikomeye ndabibwira Reveriye arambwira ati ibyo bintu ntuzubigure ati ngo dusenge nyabona numva ndaremye nguma mbandanya nsenga kandi pasiteri Imana imuhezagire cyane ndibuka ndiko ndamuvyura mw'ijoro vyanse nawe umenga naho telefone yo bizimye message yanditse cyayibona ubwo nyene
ndababwira ati jewe biransi ukuguru biransi ati reka dusenge nkaca numva biraturuye ndarosa agahenge hama mbandanya nza bansengera noneho kuwa mbere nagenda muri radiografi barapima baca bambwira ngo none hari havyivyye umunsi wuwe ndavuga ati ntawe bari bambwiye acambwira noneho bariko barandika nawe apima ngo ni mu mwezi rero bari bambwiye ngo nze nguru namara imyaka 2 kandi kuba ku miti zimvye cane baca banyandikira ati iminsi yose yarazibutse rero ndashima Imana kubera Imana irahari cyane ntayihari ndavyibuka mpamagaye yataye ivyizigiro ndamubwira ati ibyo nyene byananiye abaganga n'ivy'Imana igiye gukora ndamubwira ati ejo ndagukeneye atarazi uwo munsi twatambuye kumusengera yaciye abona igitangaza c'Imana kandi namubwiye ati ibyo nyene byavuze ko bidashoboka ugiye gukira kandi uzoshinga intahe dukomere amashyi umwami wacu Yesu Kristo ari ku kazi kandi ariko arakora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya! Haleluya! Bacareka kugira inzigo iyo mvuze ngo amen wavuze ngo bimera nk'uko bigomba. Haleluya! Murakoze cyane ngoro kwa data nitwigera tuba abashitsi nari umushyitsi uno munsi muri eglise ariko nyene narigeze kuza hano hantu rero sinebwe isoni nuko ndi imbere yanyu shingiye ntayo ibyo Yesu yankoreye ibyo Yesu yakoze mbere yuko mvuga nagira nsaba umubyeyi wanje yigirwe hino ibyo mvuga n'ibimuraba mu kwezi kwa kane nkiriko ndabivuga nosaba kaza mu kwezi kwa kane naraje hariho umubanyi yambwiye ati mama yaragwaye cyane barabimpisha babimishije nyene kuko bari bazi ko ntashobora kugenda nari nkiri umugeni sinashobora kugenda muhira mama aragwara cyane gushikaho numva nyene birabarengera nabo barabibwira ati mama asigaye agenda yavura nk'uruyoya hanyuma ndavuga kubera mutabimbwiye mumuzane ndamujyana bamusengera ahantu nyene nta nubwo nari bwamenya ahantu umubanyi yaje gusengera hano arambwira ati hariho ahantu basenga ugiye ku pasiteri asengera hanaka arashaka kugusengera agakira ukamuzana kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu bagashobora kumusengera rero kuko nyene murabizi utaremera ntuburemera Yesu yatugiriye ubuntu ko twamenye ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya! Nukuvuga ngo je nashyize mu kwizera ndababwira musadane ni mumundungikire namujyana mu masengesho aravyanga kubera yari umukatolika avyanse ndabishira mu kwizera ndavuga nti ndasenga ndazi bizokunda kandi nzomubwira mu kibanza cy'uwiwe hama ndasenga Imana ababibwiye barambwira ati ntashobora kukwakira navuga nti nzojyana foto mu telefone ndamwereka musengere barambwira ati ntiwinjirane ikintu na kimwe ndavuga nje mu kwizera kwanjye ndagiye kandi ndazi yuko abona ikinjyanye icyo ari cyo abona ko njyanye na mama ntajyanye n'ibyanje. Haleluya! ni ukuvuga ngo narageze ndashikirwa kandi nari meze nabi nyine murazi by'abageni nari meze nabi ndicara ndarindira saa 10 iragera ndarindira ndashikirwa nshyitsi imbere y'umukozi w'Imana aransengera arambwira nyene kandi arambwira ikintu cya mbere cyanezereye cyane yambwiye ati wowe ntiwazanye n'iby'iwawe wazanye n'ibya mama wawe. Amena! ndavuga nti Imana ishimwe ntambura gutwenga nyene ndavuga nti nibyo nyene umukozi w'Imana hama aravuga ati reka tumusengere turamusengera arambwira ati mama wawe agwaye mu mavi baramurotse ndavuga nti Imana ishimwe vuba hama ati reka tumusengere hama turamusengera jewe n'umupapa wacu byari n'ibya mbere ndanamubonye nta n'uwo narinzi hama turasenga arambwira ati ndabonye ibintu biduga nk'ibivumvuri mu mutwe byinshi biragiye ati kandi rero uje kwaka nimero harya baguhe nimero z'iwanje saa 2 y'ijoro umurungikira izo nimero ya telefone. Haleluya! hama ndamurungikira izo nimero ndamurungikira n'amayinite nyene kuko yakoresha smart nawe akoresha limitere umva byatetse nyene akika aramusengera hari mercredi ndavyibuka
hageze vendredi numva barantelefone barambwira ati mama ubu n'imitende ndasigaye agira ku nkoni mugakagenda. Haleluya, mumera amashimana. Haleluya, haleluya. Hanyuma hageze dimanche ku pasika barambwira ati mama wawe uno munsi yagiye gusenga. Ndashima Imana cyane ko Imana yamukirije, abona naho ntibiragenda neza cyane, mutambwizeye ngo amavuta ya hano hantu murabyumva, muze ngo amavuta ya hano hantu igitumye mpagarara hano hantu, igitumye mpamvu y'Imana ndongorera kuza hano hantu nari bwa mbere munyoye muri ino shengero, ariko akandongora ati shina ntabyo navuye muhira nteguye pe, navuye muhira nje gusenga gusa. Ndamubwira nti ngo ngiye kukwereka umukozi w'Imana yagusengeye. Hama niko kuza hano nshitse harya niko kubaza nkabaza nti none mu gusaba kugira ngo ushinge intahe biragenda gute, kuko murabona tumenyere mu maeglise atandukanye biratandukanye vyaho. Arambwira ati baraja gusaba abasaba intahe uraja kugenda imbere. None ndashima Imana ikongera amavuta menshi cyane, menshi cyane, ndavuze ngo menshi cyane. Amen. Amashi menshi kumwambira. Aya mavuta ya hano ndayizeye ntakekeranya no kugira ngo ashobore guhagarara hano hantu, hari ikintu gikoretse mu buzima bwiwe, byamaze gukora, hari ikintu gikoretse ku muryango wanjye. Haleluya. Umuntu yavura akaba ahagaze ukura atangwa afise yameze neza. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Ubushobozi bw'iyampamagaye ndategeka rotatesike roisi kemene tuta. Uyu munsi wo kunyamanzuri ndawubohoza mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni we warusigaye muri uyu munsi rekura, ndagutegeka rekura mu izina rya Yesu. Hari umutsi wari usigaye uboshe kandi wazamo ikinyanya, ndumva biraheze. Haleluya, haleluya. Mama, wumva ibinyanya mu maguru? Oya, mu maguru ndabyumva, mugabo rero ahantu mu ivi, ahantu ku ikanu ndacababara cyane. Ibyo biheze ivi niho bicumbitse ibyo ntibigicumbitse ndashima Imana kuko sinari nzi ko nzogaruka inyuma, kandi ndashima Imana muri n'ahandi barafashije. Abakristo ni beza cyane, abakristo ni beza cyane, abakristo muri beza. Nyokura araryoheje n'ukuri kose, abakristo ni beza. Dukomere amashyi umwami Yesu. nanjye ndanezerewe cyane kuba mpagaze aha hantu. Ndashima Imana cyane, ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Sinari mwiza, sinari mugororotse namba, ariko Imana yanyiyumviriyeko. Ndashima Yesu yankijije ibere, yangwana intambara zikomeye nyinshi, inkiza abasi banteye isato mu nzu irayinkiza. Niho nacanza ngaho mu masengesho numva umuriro ugumye waka cyandabwiye mu protokole ndondera abantu basenga ko nje ndumva uguru birase maze gushaya serije cyarasengera umuriro rero numva bimanutse neza mu mavi y'amano seje aranemesha ati ibyo birahera maze cyane ahantu kwizera nyene ko bigiye guhera. Niyo ugiye kwa gatandatu, ejo kwa gatandatu nawe ndasanga tonda imanzu wabikoze abone ko nguma ntonda hanyuma rero ndatonda ndarangura ibintu maze ubu rero bimeze gute? Tubwire uko bimeze ejo none cyane numvise byose cyandashikana ryabo umufasha namwango genda kwa muganga ndamubwira isi indwara yo kwa muganga zishobora kuja kwa muganga ndagira ukwizangurwa mubwira saa mbiri y'ijoro
cyane mbwagura Boja FM ashagura Boja FM hari umukozi w'Imana ariko aravuga sinamumvira icyo hafa mugari umukozi w'Imana ariko aravuga ubwo nyene njyanye nzanumva kuze bari umumama ngwagwaye ngwaharuguru y'ivi ngo neza ngo yakiri gukira ngo baratabawe nane ncangira ukwizera nturi jewe nyene Mana urakoze kukije Mana urakoze hanyuma rero ahejeje haca havuga agasirimba muri nyayo yazi cyane bazi ndatambira hemane gitara natamba ngako ngene ko ntabwo ndadu bitera bimanuka umuntu mubina kamuga ndi Mana urakoze urangije uzi ko agasirimba nako gakiza uzi ko agasirimba arakukuri uzi ko abantu mudasirimba hano mwahombye bamwe barasirimba abandi bagashagura abandi bagasirimba abandi bakajinyika muzoguma n'ingwara Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Magurutse nshimira Imana ukuntu yankishije accident. Ukuntu yandokoye kujya mwene dataririnzi ya ndirimbo. Icyo gitumye mpaguruka iryo jambo yavuze yuko twaremwe mu mugambi w'Imana. Tubayeho ku mugambi w'Imana ni umunsi wa mbere, umunsi wa gatatu dufite repetition ngaravuye ku kazi nihuta. Narimenyereye ngongana n'imodoka ejo bakangonga cyangwa moto zikangonga ariko nintazigiye nyene nta muntu n'umwe yagonze nta n'umwe nta kintu na kimwe ako kamenyere siko izina rya Yesu urabona abo bazi niho nakunda ko manitega amazi ndategeka abadayimoni mugasubire kwitega Imana witega amazi we bantu mutavuga neza we umva ndawusengere mu izina rya Yesu ndasengera umunwa waturi byiza mu izina ndasengera umuntu abazimu bamuteza amasanganya uhereye isaha ntagasubire guhura nabo aze yitega igitangaza ku munsi cy'Imana cy'umugisha mu izina Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi ndabaramukije shengero ry'Imana ndaramukije na pasiteri wawe yewe ndabwakiye ndashimiye Imana rero mu kwa mbere nari mfise ibibazo bidasanzwe niho nabura umwana wanje w'imyaka 30 ariko inyuma yaho nabonye yuko yoba yabaye igitambo cyacu Yesu nahabwa icubahiro Imana yaradukingiye cyane je kuva nshika ngaha muri Repandasi naje meze nabi ntiwambakira mugabo nagiye mbona ikiganza cy'Imana nambona abasenzi ndabona pasiteri wanje n'abandi bapasiteri n'abandi bakozi bose ni mu bampera amashi ndashimiye Imana rero cyane itarike 14 z'ukwa kane nari mfise umutwaro w'imodoka yanje bari bararoze niwo munsi yabaho kija mu ibarabara Yesu nahabwa icubahiro yabohotse imaze imyaka 2 iri munsi y'igiti Yesu nahabwa icubahiro nkashimira Imana rero Imana dusenga tutabona nihabwa icubahiro cyane itarike 4 z'ukwa itarike 22 niho nahabwa urufunguzo nguru murarubona mwese niho nahabwa urufunguzo rwo kugurura ibyanje Yesu nahabwa icubahiro naruronse gute naruzaniwe n'inyoni irutabonye yicaye jewe nyene ndabanza nagira ubwoba ngize ubwoba haca hajya mu rupangi wanje umudamu w'umupagani mugabo yahora asenga yaraguye Yesu nahabwa icubahiro asanga abana rero bariko barabibwira ngo mama ngo warabonye iyo nyoni ndabati je nayibonye wayibonye ga mama yeye ni mu ndabiri ngo rufunguzo aho ruvuye ngo rutawe n'iyo nyoni igurutse n'iyirutaye Yesu nahabwa icubahiro ndatinya kurutora Yesu nahabwa icubahiro uyo mudamu acanija ngo we mama zuwe na wowe ntumaze imisi kurasengera imitwaro ngo kugira ibyawe byuguruke
yego ubwo n'urufunguzo rwawe rero wakira urwo rufunguzo Yesu nahabwa icubahiro naho nyene ndatinya kurutora haca haza umukozi w'Imana w'umupasiteri ndamubwira ati urwo rufunguzo inyoni nizo riruzanye rero jewe ndakujana hehe bora abadayimoni bora abarozi ngoya urwo rufunguzo ruhawe n'Imana ngo kubera ngo umaze imisi usengera imitwaro yawe Yesu nahabwa icubahiro Yesu nahabwa icubahiro itarike zine nazo wa mupfakazi nari mfise niho yibaruka ubu mfise akabebe mu urufunguzo rwa mbere barurugurutse Yesu nashimwe abandanya ndasenga mu kwa gatandatu paseka bitanguriye hafi mu kwa gatandatu iranzingamika mu nzu ndamara igihe utambona ngaha Yesu nahabwa icubahiro ukwezi kose kurahera hanyuma rero hari igihe nigeze kuza hari kuwa gatanu nari nigiye kuri rya ntebe biranka nja kwiryamira hariya mu biro iyo niriwe zagiye gusohoka intahe ziriko ziravuga Yesu nahabwa icubahiro intahe rero yakandunduza naraye mpawe ivyanje amatongo yanje naraye ndayuguruye sengera abazimu barasaze ndabwira pasiteri tewe pasiteri abazimu barasaze senga bararanye ko bampa ivyanje wowe uwo muvyeyi ngo humura ngo abazimu barapfa uvuze gutyo abazimu baciye bapfa abazimu barapfa barasubira barapfa burya twatangiye gushinga uburimbi isaha 9 niho twatangiye gushinga uburimbi nageze mu Cibitoke isaha 2 isaha 9 rero maze kuvuga ngo abazimu barapfuye ndarumva rero ngo nimutangire rero baratangira parasera ya mbere itongo rya mbere muri make barasubira itongo rigira kabiri numva turarushe turavuga ati ayandi matongo rero tuzoyazindukira ko ejo kuwa gatanu hajya nabo telefone ati pasiteri birakomeye uwo mutabani nyene niwe ngo ntitugabura ngo banze turindire ngo ababaha haruguru ngo dufatanyije imbibi ngo ndabahamagare ibi bintu birakomeye ndabwira pasiteri barongeye gusara babazimu haleluya pasiteri ati ndabakubita wewe rindira gatoya amena pasiteri acarabakubita turongera turasta turakanda haleluya naraye rero ntaha n'intsinzi kuko urufunguzo nahawe n'Imana nashimira sherije hari ijambo yigeze kumbwira hari mu kwa gatatu niko ndarira umusore wandenze aravuga ati mama ziwena wewe humura gushika mu kw'icenda ibyawe byose bizoba byuguruka rero ndi muzima amaguru arakomeye amavi arakomeye umugongo urakomeye imiduga iratembera amatongo yagarutse oya genda ntutwirize ngaha tera haleluya basi tera haleluya uwoguruka Yesu ashimwe Yesu ashimwe shingiro y'Imana jewe ndashima Imana uburyo bubiri sinovuga ngo ndashima intahe ndashima Imana gusa kuko Imana igitangaza ujya muririmbyi turakingiwe ijya mbiri mu munsi isora irafasha ubugingo bwanje nubwo haba ibibazo umenga ntabiri kuri jewe mwino minsi kuwa gatanu iheze haje umuntu mpangiye abo mu nzu bapanze n'abaremeshe Imana irahari kandi igihe kigeze no mwisi turi ingenzi ikindi gihe kigeze tudori bacumije haje umuntu nzembereye iwe akenera kwakorera umugambi ati umunsi kuwa gatandatu no kuwa Mungu iyo finali ya kwanza kandi byari bije guturumuka mu gihugu cyasanzwe urazi yo kurondera inzu ntibyoroshe kandi byarananiye niho kazi sanzwe nkora abantu basanzwe barondera amazu ariko je yaranduhije kandi abandi barondera umudamu arambaza ngo bite ntireka Imana ikore
kuko uburyo nayizeye sibwo yobaze ntireka Imana yikorera afise ahandi hatujana kuko nifise porogaramu burya habonetse ko nja mu maramvya kuwa Mungu niyumviye kugenda nzose hano ntibyoroshe ko kuja maranda nkagaruka kandi muri atari heza ari umunsi wa nyuma ni kuba mu nzu ntibyanyoroheye ariko Imana rero yaraserutse ku mugoroba ndataha niyumviye gutelefona pasiteri bambwira ndamureke n'umuri ucuranterana ifise ikibazo kumva ikibazo cyo gusohoka ufise umuryango nako bitoroshe ariko Imana irahari shingiro ry'Imana kandi turakingiwe koko niko biki ntaje nabaje umudamu nimbe bosi ntiyaje hano ati bosi yaje mugabo ntiyambariye igituma ni none ntaje yavuze ntiburya urazi jambo yavuze bosi yavuze uti bamuragumye hano gushika amatara ashitse ubusinzo hakenera amatara atarashika azoshika ryari urumva n'ubuntu bagira batazanye azoshika ryari nawe oya navuze nishimikije ni amatara azoshika narosi wanje kukishimikije dukomera amashimwe yindwi nararose telefone y'umugisha narose udufaranga dukeya nagomba no guca umuntu agiye kwakira za ntebe mendaguze zibiri kuko no gupanga nari kuja gupanga uwanyanditse sinamuzi barahari bashi umwami wacu Yesu Kristo yari kuyaha n'abanyamazu none yahaye Imana Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Singiri ko aho nobihera naho nobihereza. Ariko cyo mpagaze ngashima Imana. Sinzi ko ari abantu bibuka bageze kumugutsa nicaye hariya inyuma. Urambwira ati wo mu mutima wawe urafise ubwoba bwo gupfa. Nakubwira ati cyangwa mabona n'ibitero ntazi yo biriko birazanana. Waransengeye kweri kuko amagisida yarambangamiye. Ico cyambere ndagishima Imana amasengesho yaramfashije kandi yamafasha ndagukurikirana kuri radio cyane inyuma ya harya Satani avuga ati ntibihere yaho haca haduka umuhungu afatira umwana ku ngufu mukobwa myaka 13 yononwa n'umuhungu myaka 17 ico gihe nagiye mu gahinda birananira kwihangana ndabura uko ndabigenza muganda ndavuga nti Imana we no kungwanirira nijyambere ngiye kubura naje ntavyonse mu nyuma ico bakoze iyo ntaye ni ndende iyo ntaye yihoze ni ndende yihoze vuga iyindi ariko ico nshima Imana nuko twaragiye turaburana urumva baratsinzwe umuhungu baramushize mu nkino ariko imizimu yo biracakora baracatuma ibitero ivyo byamaze gutsindwa ntugasubire kuvuga muze mwiyemera nk'abantu muzuye ubushobozi abubazi ubu tugiye kuza turavuga inkuru z'ijuru ntitugume tuvuga inkuru z'ikuzimu inkuru z'ijuru gusa abadayimoni baramaze gutsindwa naho bozana na shebuja wabo na Satani na muyomba wabo na Joniki na Tantine na muyomba na basokuruza na basokuruza na babandi na bana barananiwe ahantu bagica Yesu yabarangije ibyo bitero nabishize ku iherezo uhereye isaha ibyo barumika bibagaruke ko ibyari biguhagurukiye bibahagurukiye mu izina rya Yesu ndanetraliza ubushobozi bwose bw'abarozi n'abarozikazi ndasibanganisha imwe mu mbi zose mu izina rya Yesu akira intsinzi mu izina rya Yesu abazimu inkuru z'abazimu zaheze ego baraheze rero ikintu cyaraye kintangaje ejo niko ndombera impuzu mu ivarizi nugure nsanga imbere ni imigambo n'igambo imbeba yaragiye ikintu cyagiye kuntangaza impuzu nagiye kuburana nambaye n'umuntu nasanze imbeba yayikataguye aha no n'imbere n'inyuma no mu gitambara cyayo kuva muri iryo joro mfata iyo mpuzu nagiye numva ukuboko umengo ni siri kwigufashe
mugabo aho nshikire ngaha harya bari kurasengera ujya mu bibi nagiye numva ibyo bintu twakize none ubona batihoye ubusa ubona batihoye ubusa tera haleluya bahu Haleluya. Yesu nahimbaza. Nongeye gushima Imana inteye iteka nkashika mu k'umunani ndi muzima kuko mu mwaka uheze nari meze nabi cyane. Ndashima Imana ko yampaye agakiza kandi numva amahoro mu mutima. Ikindi shima Imana, ndashima Imana yarayirinze umwana wanje agisida. Bashara muri nze by'ukuri yapfuye ahantu hejuru atibukira hasi. Umumama tubana yamubonye azaramukurikira ko mindura ati uwo mwana ntacabaye mbona azanye nyene ibivuga umunwa ko mindura atavuye ahantu kure cyane je nagira arakomeretse cyangwa aravunitse hama mbona nacabaye buraca bukeye niho mwiryo joro niho papa we yaca twandikira message ati mwajeje gusenga ati niba mutaraheza musengere do ati mumukure kumwe mu mbiyagisida ati kuko je nari narose yajandaguritse ukuguru ati buryangira niyo yagisidari yabaye ati haja namuravye mbona nta na kimwe yabaye ati ndashima Imana ndavuga ati Imana ishimwe ati wera naretse kubikubwira kubera umeze uko ubusinoza ndakubwira ibintu guca umutima hama ndavuga ati Imana ishimwe yarahabaye yarakoze cyane ikindi shima Imana nuko yankijije imisonga yamiringa mu gatuntu yari mujije amahoro cyane none ndashima Imana ubu yarakize n'abataradoboka kamwe ndavuga ati mw'izina rya Yesu ibyari bya mbere byari bikomeye cyane ati mwe ntaco mungira mu izina rya Yesu sozugura abo batsema po bona ariko barihenda cyane abazimu pe Haleluya. Nanje ndashima Imana mu yindwi naraye byose akazi mu buryo ntari niteze nukuri Imana yangiriye neza ubu nanje ndavyuka nk'abandi nkitegura nkajya ku kazi hama rero ikinezera muri ivyo ndakunda repandance nahabonye Imana ikomeye kandi sinzigera ngunga Imana. Amen. Ntuzigera ugunga Imana kandi wahabonye Imana ikomeye. Ndakeneye abakobwa ba Yesu nkabona ukuri kose. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngaha kugira ngo nshime Imana kubyo yankoreye ariko imbere yo gushima nagomba mbanza nsaba imbabazi Imana ku gihe nari maze inyishuye imitwaro yanje nkaba ntari bwahagarare ngaho imbere y'ishengero ngo nteguruke naje ngaha ngwaye mfise inda y'umwana mubona hama ndatanga uwo mutwaro biragenda neza ndibaruka amahoro sinari bwaze gushima rero hamwe n'ico Imana yaranyishyuye uwundi mutwaro twari dupanze none ubu twararose inzu y'iwacu mu mitwaro itatu rero nari natuye Imana ibiri murumva ko imaze kwishyurwa nkaba mbuto nimumfashe dukomere amashyi. Amen. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.